barabona ko bari mu gitutu cy'urupfu n'asaganirizo ubuzima bwabo bwose buri mu gitutu cy'urupfu ariko bibuka bamenya neza yuko hari Imana ihagarika ibintu ku munota wa kangahe, ihindura ibintu ku munota wa kangahe, itabara umuntu ku munota wa kangahe, izura umuntu ku munota wa kangahe, iduza umuntu ku munota wa kangahe, yishyura umuntu ku munota wa kangahe, ikinzira aho zitari ku munota wa kangahe, naho noca mu gitutu cy'urupfu. Ariko kuko nizeye iyasizeho ijuru atankingi ishitseho, iyavuze iri jambo rimwe ibintu bigakomera, iyazuye Lazaro yaboze urashobora gutera haleluya. Naho wowe mwiza ariko hazomera nk'umuco wo mu gatondo. amen. Ariko uzoca naho mwiza ariko buzogira gute? Buzoca. Yego, ariko buzoca. Nagomba ndabibutse ko nta joro ridaca. Hari joro ridaca? Nta joro ridaca. Naho bwokwira hakaba umwiza, hakaba umuzitanya, hakaba ijoro ribi, hakaba ingorane, ariko naho wowe umuzimagizi umeze gute, ariko buraca. Imana ishimwe. Biravuze ngo naho wowe umwiza ariko buzoca. Imana ishimwe. Ayo majambo ndabona n'ubundi twasomye igice cya 11, ariko ugiye n'amajambo twasomye ni muri Yobu nyene. Yobu yari mu bihe by'umwiza, abona umwiza, ari mu bihe mbere yiwe abona umwiza gusa, yabona umwijima, kuko amajambo yumva Yobu yari ayo kumurandura, yari ayo kumuca intege, yari ayo kumubabaza. Yobu amajambo yabona imbere yiwe yabona umwiza gusa. Bitewe n'iki? Umugore yari yamuhevye, amatungo yaheze, umubiri wamuhindutse, abagenzi bamuhindutse, abana bapfuye, amatungo yapfuye, imbere yabona umwiza gusa. Ariko Mpemu Yera akamubwira ngo naho bwije uzoca. Yaba ndi nkawe mba nteye haleluya. Nagomba ndakwibutsa ibihurimo ntibikumara inkomezi z'umutima, ibihurimo ntibikumara inkomezi zo kwizera, ibihe uhagazemo ntibikumare inkomezi zo kwizera Imana. Ikintu cyose gifise umwanya wacu. Uzoca. Imvura naho yogwa ntisedenya ariko irahita. Nibyo sivyo? Hari imvura iragwa ntiyaguye kuri Yobu, kuri Nowa. Mbega yarahise? Iyo kuri Nowa yarahise, tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Niyo kuri Nowa yarahise, imara iminsi irasubiragwa, imisozi irarengerwa, abantu barapfa, ariko Nowa yarasigaye kuko yari yinyegeje mu rutare. Nagomba nakubwire ibihitana abantu birahari, ibikwasamiye birahari, ibikurondera birahari, isi yasamye ikiramira abantu, ariko hari aho kwihisha, ni muri Kristo
bikira mu byumba byawe. Naho umwijima uhari ariko umucyo uzohaboneka. Yo, niko ndafashwa. Naho imvura irikiragwa, ikintu cyose gifise umwanya wacu. Mana idufashe cyane. Uyu munsi ntubona umucyo, uyu munsi ntubona ukuvugira, uyu munsi ntubona ugutabara, uyu munsi ntubona ukurenganura, uyu munsi ntubona epfo na ruguru, hirya no hino. Uyu munsi inzira isa n'iyaheze, uri mu bugaragwa gusa. N'abo waziga n'abo wiyumvira barahindutse, kuko abantu niko bameze. Ariko naho biruko, naho ubona biruko, naho ubona umwijima gusa, ariko n'umucyo uzorasa ejo mu gatondo. umucyo uzorasa. Naho biruko umucyo uzogira gute? Yo, iyo rasiye yo irahari bikurasire, iyo rasiye Nowa irahari nawe bikukamiriza uruzi n'imvura irikiragwa n'isegenya iri imbere yawe. Naho ubona umenga ntibikunda, ariko birashobora gukunda. Naho ubona umenga ntibishoboka, ariko kubizigira uhoraho, ariko kubizera Imana, ariko kubarangamiza mu ijuru, ariko kubizera ubutabazi bw'Imana, buzobona buke naho umenga bwije. Ikintu cyose gifise umwanya wacu. Dusomere Umusiguzi 4, Umusiguzi igice cya 3, ushake uhere ku murongo wa 4 ubandanye gato. Igihe cyacu, umurongo wa 4 aravuga ngo igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina kirahari, igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye, igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana. Na korona yarabikoze, ariko ubu byararengana. Igihe cyo kurondera n'igihe cyo gutakaza, igihe cyo kubungabunga n'igihe cyo guta cyane, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kubarira. Ako n'akazi kawe cyane rwose, kandi uratabura ukongera ugatera ibintu kugira ngo bigende neza. Ubanza kubitabura ukongera ukabitera. Ivyo ni bihe. Komeza. Igihe cyo gucereza n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukundana n'igihe cyo kwankana, bibaho. igihe cy'intambara n'igihe cy'intore. Mbega ukora aronka inyunguki mu byamutamije. Nitegereje umuruho Imana yahaye abana b'abantu baruhisha. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacu, kandi yashyize ibyiyumviro by'ibihoraho mu mitima yabo. Naho umuntu adashobora guserangura igikorwa Imana yakoze uhereye ku itanguriro ugashitsa ku iherezo. Amen. Ikintu cyose gifise umwanya wacu. Nagomba ndakubwire ngo igihe urimo uyu munsi si cyo uzoba urimo ejo. Ariko Mana, aba bantu babaye gute? Igihe urimo uyu munsi si cyo uzoba urimo ryari. Ndakurahiye, si cyo urimo, si cyo uzoba urimo. Ejo hari ibindi, ejo hari iki, hari ibindi. Uyu munsi ushobora kuba uri mu marira, ariko twumvise ko hariho n'igihe cy'iki cyo cy'impundu no kunezera. Uyu munsi ushobora kuba ushonje, ariko hariho n'igihe cyo guhaga. Uyu munsi ushobora kuba upanze, ariko hariho n'igihe cyo gupangisha. Uyu munsi ushobora kuba usuzuguwe, ariko hari n'ibihe byo kubahwa. Uyu munsi ushobora kuba unaniwe, ariko hari ibihe byo kuruhuka. Nawe ubona umenga urananiwe, ariko ejo uzoruhuka.
uyu munsi nta mufasha ubona, nta butabazi, nta kirazira, ariko Imana yarateguye ibintu wowe utarabaho, utarabimenya, birahari. Birahari, nta kintu gishasha gihari, ibintu byose byarateguwe, birahari. Dusomera ku 15 wumva. Gatatu 15 aravuga ngo ikiriho nicyo cyahozeho kandi kizobaho nacyo cyahozeho. umva subiramo ako kantu, ako kantu ako konyene niko nkeneye. Murongo wa 15 ngo ikiriho nicyo cyahozeho yego kandi kizobaho nacyo cyahozeho. Nako je nashaka ako ikiriho cyahozeho kandi kizoza erega kisanzwe gihari. Ibyo utabona ntibisigura ko bitariho, ahubwo ni umwanya kugira ngo bize, ariko birahari. Ibyo utarimo ntibisigura ko atabihari, birahari, ahubwo n'igihe kugira ngo ukibemo. Mana, aba bantu bazane bumva ivyo ndiko ndavuga. Aba bantu bakore ku matwi bakatigira icyo ukorana nabo, uyu mwanya batahure ibyo uri kuravugana nabo. Amen. Subiramo ako kajambo mama mwari, uyu bumva kakandi. Turasubiramo ngo ikiriho nicyo cyahozeho kandi kizobaho kandi nacyo cyahozeho kandi kizozejo, suko kitahozeho utarabaho. Imana yari yaguteguriye cya kindi ukiri no mu nda ya nyoko, naho bariko bakigwanya gihari. Nimba ubona uyu munsi bariko baraguhiga, babonye inyenyeri yawe y'ikizobejo, ariko kirahari. Nimba uri kuraca mu ntambara, nuko babona ejo hawe, ariko kirahari. Satani abona ejo, Satani abona ibihari, Satani abona ibyo wateguriwe, Satani abona ibyo ugomba gushikamo, Satani abona ejo hawe, Satani abona urubyaro rwawe, Satani abona ejo, ariko aragwanya ejo hawe, ariko birahari. Imana yabiteguye byose. Umva, nta bintu bishasha ndakuzaniye, nta n'ibintu bishasha uzobona, ahubwo n'ibyawe bisanzwe bihari. Utarabaho Imana yari yarateguye icyo uzoba utaranabaho. Imana yari yarateguye icyo uzoba n'igihe kanaka, n'ingene uzogishikamo, n'ibyo uzocamo kugira ngo ubishikemo. Humura, naho ubona hari ibiriko biritambika imbere, naho Yeriko iriko irakwitambika imbere, hari uje gusenyura Yeriko. Imbere yawe hari Yorodani ikuza kujabuka, hari uje gukubita Yorodani kugira ngo gwicemo kubiri, hanyuma nawe wambuke Yorodani, kuko ivyo vyariho, ivyo vyarateguwe. Yo mana yanje we mana, Imana yoguha gutahura ivyo ndiko ndatahura. Nico gituma naririmbye ngo nta ntambara yontera ubwoba. Ibyo iwawe byarateguwe kandi birahari. Imana yogukora ku maso ukabibona aho bitanze. Wonigana intambara yo kuvyinjiramo, wonigana intambara yo kubishikira, wogwana intambara yo guhagarara ushikamye kugira ntube mpemuke ndamuke, ahubwo urindire isezerano. Ntunganyirwe. Abantu benshi bapfisha impembo ku mwanya wo gushika ku ntumbero, akaba ariho batakaza, akaba ariho bahombera, akaba ariho bacumurira. Ariko
Imana yateguye kuri jewe naho iyo no mucovyo uri ngozi yampamagaye izobigwanira. Umuntu uyu munsi uri mw'ijoro ariko ihanganira umwanya ejo buraca. Hariho umwanya w'ijoro, hariho n'umwanya w'umurango. Imana yasize ibyo ngo bigende bikurakuranwa, kandi kuva wabaho urumva ikintu cyahagaritse ijoro hari kirahagarika umurango. Nimba atarihagarika iby'Imana yasizeho, umva aka kantu nkundira, wumva aka kantu. Kuvubaho hari ikintu kirahagarika ijoro ngo ntirice, hari kirahagarika umurango kugira ngo ntubeho. Ibyo byashinzwe nina yasizeho, n'ibyo yasizeho ku buzima bwawe, n'ibyo yasizeho ku bayubaha, n'ibyo yasizeho ku bayizera, n'ibyo yasizeho ku bayikorera, n'ibyo yasizeho ku bayigororokera, niko atawe ushobora kubihagarika mu izina ryawe. Uriko uracika intege, reka gucika intege, reka no kwiheba, kwiheba isi kwiheba kugabanya ishobora kwiheba ivuga kwiheba kwiheba isi kubabazwa bavuga kuvuga ishoboka babwirana ngo uzi kwivye ngo nabibonye ngo iryo jambo ngo ariko Imana yari ngo nari nabyumvise. Reka gucika intege, reka kurambirwa. Ariko uwo muririmbyi mwamwumvise, hatume haririmba umuntu umwe nkeka mutawumvise neza. Hari umunsi ako karirimbo neza, ninde urakazi kukaririmba neza. Ingo mumumpere mikrofone hano hari inyuma batakumvise neza, agorora ijwi.
gatatu ku murongo waho wa 4. Izina rya Yesu. Zaburi 23 umurongo wa 4 aravuga ngo mbere naho boca umwobo w'igitutu cy'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nibyo bimpumuriza. Amen. Umurongo wa 4 aravuga ngo mbere naho boca umwobo w'igitutu cy'urupfu Hallelujah. sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje. Hallelujah. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nibyo bimpumuriza. Amen. Naho yagarutse, naho ibandanya ikora, naho noca mu gitutu cy'urupfu sinzotinya kuko ndi kumwe n'Imana. Naho nohagurukirwa, naho gihome umuyobozi uringuza, naho inzira zokugagwa, naho abantu bohinduka, naho isi yose yohaguruka. Umuririmbyi aririmba neza cyane aravuga ngo na isi yose yomuhenda, na isi yose yomuheba, na isi yose yomurwanya, naho isi yose yohaguruka ku bwanje, ariko sinzogira icyo ntinya kuko uhora hari kumwe. Igihe ari mu gitutu cy'urupfu, kijya gihe Abisirayeli bari mu gitutu cy'urupfu, barabona ko bari mu gitutu cy'urupfu nasaganirizo, ubuzima bwabo bwose buri mu gitutu cy'urupfu, ariko bibuka bamenya neza yuko hari Imana ihagarika ibintu ku munota wa kangahe, ihindura ibintu ku munota wa kangahe, itabara umuntu ku munota wa kangahe, izura umuntu ku munota wa kangahe, iduza umuntu ku munota wa kangahe, yishyura umuntu ku munota wa kangahe, ikinzira aho zitari ku munota wa kangahe. Naho noca mu gitutu cy'urupfu, ariko kuko nizeye iyasizeho ijuru atankingi ishitseho, iyavuze iri jambo rimwe ibintu bigakomera, iyazuye Lazaro yahoze. Urashobora gutera haleluya. Arana ari yoyoyo aravuga ngo kw'Imana ari biri mu ruhande rwanjye ndamahoro. Mana ishimwe, tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibihurimo biri kumare inkomezi z'umutima, biri kumare gusenga, biri tumudendebukirwa. Humura naho umenga ntibishoboka, uhoraho ari mu ruhande rw'abayubaha. Ariko hari umuntu ari muri epatasi, hari umuntu ari imbere hano mu ishengero, hari umuntu ariko Mana yanjye numva umenga nawe ntushaka nkageza ngaha. Ibihurimo ntibikumare inkomezi z'umutima. Nagomba nkwibutse igihe cyose urimo, Imana igukeneye kw'inyungu. Nibyo? Nibyo. Igihe cyose urimo, Imana igikeneyemo inyungu. Utarabye ngo uri mu muriro, Imana irakeneye inyungu mu gihe uri mu muriro. Utarabye ngo uri mu ngene wifata mw'icyo gisubizo urimo. Igihe cyose urimo, Imana ibihagaze iraba ingene wifata mw'icyo gihe. Igihe cy'amarira ingene wifata, igihe cy'intambara ingene wifata, igihe cy'abakuvuga ingene wifata, igihe cy'inzara ingene wifata, igihe cy'amagaragazwa ingene wifata, igihe cy'inzara ingene wifata, igihe cy'abakumwanya ingene uhagarara, igihe abasi babayeresha ingene uhagarara. Aho iyo uhagaze neza iravuga ngo pe, ndafise umukristo, ndafise umuririmbyi, ndafise umukozi w'Imana, ndafise uwamenya, ndafise uwunyubaha akanyubahisha, ndafise uwunshingira intahe y'ukuri, ndafise uwo nakoye amaraso y'igiciro, ndafise uwo yirata nk'uko yirase Yobu ikavuga ngo wabonye umusazi ukazi wanje. Yobu Imana ibwira Satani
Satani ati oya, yoreka kukubaha gute wamuhaye ibintu byose, wamuhaye ubutunzi bwose. Imana irabwira Satani ati oya, Yobu ntanyubaha ku byo afise, hanyubaha kuko yamenye uwo ndiwe, yamenye urukundo, yamenye ko ndi Imana yiwe, anyubaha kubera azi icyo nisho. Satani ati namba tumukuboko bijya bintu bimwaka urabe ko atakurogotako. Imana atawukoze ikintu gito, aca aramubwira ati sindira gutuma ukuboko, ndagutumye wewe nyene, genda ukora icyo ushaka kuri Yobu, mugabo umutima wiwe ntiwegere, ibindi byose ushaka ubisanzaza, ariko umutima wiwe ntiwegere. Shetani ati ndagiye, aja no ku bintu byose. Imana ikaguma yirata Yobu, ibwira Shetani ati we bono, wabonye Yobu ko yagumye ahagaze nk'uko yarari? Wabonye ko ibyo wakoze byose atatu byaruye? Imana yakeneye abantu nk'abo bagumye katasi, badakangwa n'ibihe, badakangwa n'ibyo babonye, bazi ngo naho hari amageragezo ejo azorangira, naho izuba ritatse ejo imvura izogwa, Imana irakeneye abantu yirata muri repentance, kavuga ati vyema ndafise aba repentance, gasanga ntibagisenga kubera barabiye ku bandi, nawe wari fake. Shiramanga kuko umuntu wese azokwibarizwa uwiwe mutwaro, niko nasomye ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ngo kuko umuntu wese azokwibarizwa uwiwe mutwaro. Erega nabo bitwa ngo nabasenzi, bitwa ngo nabakozi b'Imana, bitwa ngo nabakristo, bitwa ngo nabaririmbyi, abantu biyitirira Kristo n'abantu biyiti. Ne waruzi ko hako nigisha abitirirwa ngo nabakozi b'Imana no kwigisha umupagani cyane, abakozi b'Imana, kandi abo nibo bariko baronona ibikorwa byinshi. Kubera iki? Biyita banajuwa, biyita ko bazi ibintu byinshi, biyita ko abo nabo ari abakozi b'Imana mu rwego rukomeye, ntibemera kwigishwa n'abandi. Ariko Bibiliya ivuga ngo uhagaze yiyubare ntagire gute ntabe. Kandi umuntu w'ukuri akwiye kumera nk'aho umenga ntacyo afise kugira ngo yongereze ibyo yari afise. Haleluya! Umunyabwenge arigishwa. Hari abantu bashika batatu bagoye mu ishengero canke mu isi. Abambere n'abitirirwa ngo nabakozi b'Imana, abagira kabiri n'abantu bamaze imisi myinshi mu nzu y'Imana bitwa ngo nabakizwa, nabakristo ba kera, gapfuba bakaruha bakarambirwa bakamenyera. Haleluya! nta muhinga mu by'Imana, nta mutoroshi mu by'Imana, nta muprofeseri mu by'Imana. Umuprofeseri mu by'Imana n'uwicisha bugufi. Birambira ngo Yesu yiyumviye kurindanira n'Imana, guhagarara ku Mana ko ari ikintu cyo kumira, ngo ariko yicisha bugufi, avukira hatovukira, kandi kwicisha bugufi byamuhaye izina risumba ayandi mazina yose. Birambira ngo nuko mwicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana, nayo izobashyira hehe? Hejuru. Ugomba gushyirwa hejuru n'Imana, icishe bugufi munsi y'ukuboko k'Umwami Imana. Haleluya! Haleluya! Maze kuvuga bangahe? Babiri. Uwa mbere n'uwitwa ngo ni umukozi, uwa kabiri n'umaze iminsi myinshi mu gaki, n'abitwa ngo ni abana b'abakozi b'Imana. Bavukiye muri Sunday school, bakaduga bakaba inkumi, bakaba imisore, bakabika abandi bakaba ari abakozi b'abapastori, abakozi b'abarimu, abakozi abana b'abadiyakoni, abana b'abapastori, abana b'abavugabutumwa, abana b'abasenzi, abana b'abaririmbyi, abana abo bagoye. Kurikira
yakurikiranye igitigiri cyinshi aciye bugufi. N'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana. Iyo ubonye umuntu amaze imyaka 20, 20, 15, 25 akaguma uko yahamagawe, umuhamagaro wahamagaye akawugumamo, n'ubuntu bw'Imana. Abandi mu myaka 5, 6 baba bamenyeye bigize na joa critique. Soma ijambo ry'Imana ngo ahayihenze ngo yari kuvuga uko, ngo aha naho ngo yari kuvuga uko, ukamenga murabigisha batatu, kumbe muri we harimo umwigisha w'ikinyoma adevelopa yandi majambo aguma atanga insiguro zitarizo na joa. Kandi uzokurikirana abo bantu nta ntambwe bashikako, ntibatera imbere, ntibaroranirwa, Imana ntibahezagira. Uko baguma bakritika ijambo, Imana nayo irabakritika. Uko bakritika bungere, nayo irabakritika. Uko bakritika amasengesho, nayo irabakritika. Uko bakritikisha ibikorwa, nayo irabakritika. Baguma bapondekarira mu ibanga, hanyuma bakazana motife, baraturenganije, ntibatwemera, baratugwanya. Kumbe nibo bikritika. Cyaba gufi musukoko kumana Imana. Imana nezo gushyira hejuru. Urongera ubwiza bw'Imana, urongera amavuta, urongera amasengesho, urongera Imana. Bibina mu ndondere nanjye nzo bitaba, mu mamagare nanjye nzo bataba. Nari kuvuga abakane, kandi nabone no bavuga ko abakane n'abaririmbyi. Abaririmbyi abitwa ngo n'abarideri barongora abandi, abitwa ngo n'abaririmba indirimbo ku giti cyabo, bajya abahanzi baririmba indirimbo zabo kugira uzoronka abantu bakijijwe neza n'umwe kwijana. Kubera iki? Nta babyeyi bagira ngo babarere, baca mu maso y'abitwa ngo n'ababyeyi benshi. Kuwa Mungu araha ahura n'umubyeyi umwe mu rusengero kanaka, akamukubita akantu akabara kabonye. Kuwa Mungu akaja hariya akaririmba akabona amakosa yiwe. Kuwa Mungu akaja hariya ukwezi guhera aciye mu rushengero nka 10, aho nikagenda atora amakosa nawe ahinduka umunyamakosa, agaba igitimbayi, akaririmba indirimbo zitagira impemu, indirimbo adahemberwa, akaba umudandaji w'amafaranga. Agakiza pe, gukorera Imana pe, kwihana pe, gusenga pe. Hari ahantu nzi umuririmbyi ageze ku rugero rwo kuririmba mu mashengero nk'5 ku munsi. Hari ahantu nzi abakozi b'Imana bageze ku rugero rwo kuvuga ubutumwa ku mashengero nk'5 ku munsi. Akaza ku mwanya mwahanye naho ni mugacirikana, aturampaya nje kuririmba, urampaya inje kuvuga ubutumwa. Agashika iminota 30 heze akorera ku isaha, abacomotse mwe musigara muraririmba nawe yagiye. Ejo akabageza hano moto hariya naho yinjira, bahita bamuha acagenda. Uwo muntu arakijijwe cyane ntuwahinze, ari mu biki nutureresa bikarakina. Abo babaho bareze. Isi ya nyuma ifise utubi twinshi cyane, bagiye baca ahantu henshi bararegwa ukuntu kuri, babona intare nyinshi, barakomereka, bahinduka ibitimbayi, bagera no ku rugero basanga umenga byose ni bimwe, ni yare. Mugo bakavuga ati twarakoreye Imana, kuja gutamba ndomboro ni ibyago n'amagogo, reka tugwiremo tugume mu vy'Imana. Abo barahari. Ugiriwe amahirwe ukabona umuririmbyi aririmba indirimbo z'impemu, agica bugufi, acihana, agisenga, akiri ku rutonde, n'umwe kwijana. Abatari bake baraparangana. Ndabizi ko muri hano harimo n'abari hano, sinoreka kuvuga ibihari. Hano harimo abaririmbyi, n'umuhungu wanje n'umuririmbyi, najewe ndi umuririmbyi, na bene data hano n'abana baturirimbi, sinoreka kuvuga ibihari. Ibyo birahari.
ariko wowe naho abandi bameze kuriya wirinde ntumere nk'uko abandi bameze, kuko Yesu araje gutanga ingero. Yesu araje gutanga ingero bene data. Wirinde kuba nyamujya nino, kizwa neza. Naho abandi byabananiye weho n'ubishobore, naho abandi bidakunda weho ugororokera Imana, kandi abayubaha nayizobubahisha, abayikorera nabizobakorera ibyiza. Iyo abandi nabo mbanteye haleluya. Mana dutabare, Yesu adufashe cyane. Naho Yesu yageze no ku rugero batamwemera nawe, kandi ari umwami w'abana. Aragera no ku rugero avuga ngo naho mutanyemera ntimwemere n'uwantumye, tuma mwemera igikorwa kimwe gusa noba narakoze mwabonesheje amaso yanyu. Naho mutanyemera, emera igitangaza mwabonye nakoze nkoreshejwe na data, nkoze mu izina rya data. Naho mutemera, naho muvuga ko nkoreshwa na Shetani, naho mutemera, raba kimwe gusa mu byo nakoze, mwemere ko Imana iri muri jewe. Naho uparangana uze wibuke ko hari icyo Imana yakoze cyangwa hari icyo Yesu yakoze ku musaraba. Kandi naho woruha ugahura n'intambara nyinshi, uze wibuke yuko Yesu ariho kandi azoshira mu rubanza ibintu byose abantu bariko barakora. Ndababwije ko tuzoja intebe imbere y'intebe y'Imana, kugira ngo umuntu wese abazwe ibikwirane n'ivyo yakoze akiri hehe mu mubiri. Mana dufashe cyane. Haleluya. Nawe utabitahura, Yesu yaravuze amajambo akomeye nkayo. Nawe utamwemera, ariko Yesu ariko arakora. Mana dufashe. Naho hariho izindi nyigisho wize, inyigisho wize, ubutumwa bwinshi wumvise, wumva nasomye amajambo Dawidi Paulo yari karabwira avuga ngo mufise basomeshi barenga ibihumbi, ngo ariko mwibuke ko hari wababyaje ubutumwa umwe ari we so, mukwiye kumvira no gucira bugufi. Birashoboka kuzogenda amahanga, birashoboka kuzoja mu mashengero atandukanye afise ukwizera gutandukanye, birashoboka ko waciye imbere y'abarongozi batandukanye, birashoboka ko wahuye n'abantu barusha. Ukwiye guhindura ugahindukira kugero ku rugero uvuga ngo uko biri kose naho ari abantu babi, haracyariho ab'Imana yahamagaye, haracyariho abo kwizerwa. Naho yoba umwe, naho baba babiri, naho bari intege nyinshi wabonye, hari abacihanganira agakiza. Haleluya. Naho wahuye n'amajwi menshi, n'abakugwisha, n'abagukritika benshi, n'abaguteza intambara nyinshi, ariko umenye neza yuko Imana yo ihora ari umwizigirwa. Imana ishimwe. Oya, Imana ishimwe. Reka gucika intege, reka kurambirwa. Naho ubona umenga abantu barambiwe, abandi barushe, abandi babaye ibitimbayi, abandi babaye ibikuri, nagomba ndababwire ngo umugambi w'Imana yatanguje, Imana ntirahinduka. Imana ntizohinduka, ntizohindurwa n'ibihe, ntizohindurwa n'abantu yuko bayihebye. Naho boyiheba bose, Imana iracyafise umugambi ni wa wundi. Subira ku itanguriro ryawe, wewe wari warakiye agakiza, subira ku ntambo urabe neza intambo yawe, ibuka umuhamagaro wawe, uhagarare mu muhamagaro wawe,
inzitwazo nyinshi. Kera wajya ku kazi ukavayo wiruka gusenga, ariko uyu munsi uva ku kazi wigira na joa, ufise impamvu, ufise ibikorwa byinshi. Ni ukurambirwa. Abantu barambiwe, ariko Imana yoyo umugambi ni wa wundi. Wihanye wumva ngo ndaje nje guhana abantu, ega Imana nirabivamo izohana. Wihanye wumva ngo Imana ije gutabara, oya nawe ubona umenga urishugwa, nirabivamo Imana iracyatabara, ahubwo niwe warambiwe. Abantu iyo barambiwe barabivamo. Kera abantu bagisenga, bakihana, bagihamagarwa, baba bafise inyota yo gusenga, baba bafise inyota yo guca bugufi, inyota yo kugisha inama abakozi b'Imana, inyota bari mu rusengero umenga ntibotaha. Ariko iyo abantu barambiwe, ijambo ritevye, bararambirwa, bagatangura kuraba ku isaha. Kera ukihana wataha saa 8 ntiwumva ubute, ariko kurambirwa kuri mu mutima isaha imwe uba utanguye guhagarara, ukaja kwigorora, ukaraba muri telefone, ukapanga iyindi gahunda ngo umwanya wagiye. Kurambirwa. Kera warisonzesha misi 2 misi 3 ukumva icyo Imana ivuga, kumva ingene Imana ikora, kumva ubwiza bw'Imana, ariko n'isaha imwe ntuyifata. Warambiwe. Wicara mu rusengero ntugwana n'itiro, ahubwo agatiro kaje ucuga ati ndiyo nini byafenerega hano. Muganga nuko byitwa kubera ntari umuganga, mvuze ikosa mu kiganga mu ntunge. Two n'utunini dusinziriza. Aratugendana mu rusengero abayashitse, akaraba ibitimbaye, akaraba barambiwe, akaraba barushe, bya bicocoro bya bindi, agahengera. Wicaye haje ubutumwa buriko buravuga, akagutanika kamwe ukamira utabizi, ukaca ufata position ukamenga turi kumwe, kandi akakubwira ngo bokora gatoya tundiyo tisawa. Numvise umuntu umwe yateye, nzi ko ari byo, ariko yariko arigisha, aravuga ngo hano hari umurozi. Aca aravuga ngo umurozi nahaguruke. Uwari yanyoye ka gatiro ka sinerega ati ndi hano. Avundurutse, avunduka haguruka. Ati sinababwiye ko arimwo. Ati ngo hano, aja hano imbere atazi ibyo ari byo. Ahamagara ati uwundi murozi, atereka n'uwundi arahari. Ati uwundi murozi, ateka wa wundi acakata asubira inyuma. Ati none wahagurutse mu biki? Yari yamukubise agafenerega, aramusinziriza kugira mwambike iceyi cy'uko ari iki umurozi. Kandi nagomba ndababwire haje naho yabivuyemo bagataha, abantu n'uwava wibaza ngo baramushize ko amakenga yuko atariwe, kubera yihagurukiye. Naho yavuze ngo urumva nari nasinziriye, hariyo abatari babonye ko yasinziriye, bagumye avuga ati we apu urabesha. Aramwambitse iceyi cy'iki, agukubita fenerega, agomba kugukubita ikindi kintu. Agukubita itiro, agomba kukwambika umwambaro w'amagorwa n'amarusho. Imana itubabarire. Abo bahura bose no mu rusengero bageze nko mwibarabara, wabonye wa wundi yahaguruka, wamurozi yahaguruka mu rusengero, wamurozi yahaguruka mu rusengero. Imana itutabara. Igihe cyose azogukubita kanini, iyo umuntu yarambiwe akanini kaje acamini, ariko umuntu atararambirwa arakumva ko kaje mu izina rya Yesu shetani ndekura akagwana. Ibi bivuga ngo mugwanye wa mugwanize nabazo
bihari, azobahunga. Wowe azana itiro ati sawa, azana umusore agukora ku maguru asawa, azana umukobwa, azana umusore yagukora ku ibere ngo sawa. Wararambiwe. Nahuye n'umuntu yarambiwe, nsanga yambaye impuzu iteye isoni, yari iyi koti ni nini ni ndende, iyi koti. Ndamubona ndamubwira ati none wewe urasenga? Ngo kubera iki? Atoya mbarira, urafise ishengero nari musengeramo? Ngo yego ndasenga. Mu rusengero ukinjira ateye, urasenga ateye? Ndabura icyo mvuga, ndamuraba ndamubwira ati ibyo ari byo byose nari nzi ko ugwaye, none urakomeye. Arambwira ngo kubera iki? Ati none wowe ukwije kwe? Ngo genda kwije. Ndamubwira ati wari ukwije, habuze kamwe gusa ngo agake. Turabona bijya byatsi wowe bishira ku mutwe, nibyo byonyine ubuze. Uwo kwandura ibyo byatsi ukabishira ku mutwe ukaca ufata ibarabara. Ati abantu bo nawe utabisizeko, nawe utabisizeko, nawe utabisizeko, habura ibyo byatsi gusa, ariko abakubona barabona ko uri wa wundi. None uwikorera ibyatsi ninde? Kandi ibyo ni ibikorwa bya Shetani. Arakwambika impuzu itabaho, wowe wiraba ukabona urakwiye, ukajya mu ibarabara ukemangara. Ku murango izuba ryaka ngo urakomeye, reka reka. Hari hakwiye kuba itegeko ryo kujyana abantu kwa rujanti nk'abo. Imana idutabare cyane. Haleluya! Naho warambiwe, naho ibibazo bihari, naho ntambara zihari, naho utabona inzira, naho Satani ariho, naho ibiguhiga bihari, ariko Imana ntirava ku mugambi wayo. Iracyakiza, iracyahana, iracyatabara, iracyamororoka, iracyari yera, iracyari nyembabazi, iracyari inyishu, iracyari iriho, iracyazura, iracyagaburira. Ibyayo byose byiza biracyari ku Mana yacu, tuyikomera amashyi. Haleluya! Tugomba dusenge. Reka gucika intege, reka no kwiheba, igihe no kwisinya kuba mu gihe
Imana ivuga. Rabasi rotekerebesi nene tuteka ribi reka kurambirwa reka gucika intege. Imana irahari uko yahoze ejo n'uyu munsi ni kuri, ikora mu mwanya wayo, ikora mu gihe cyayo. kumbura igihe cyari iki, kumbura igihe cyari iki, kumbura ukwezi kwari uku, kumbura indwi yari uku, kumbura umwaka wari uku. Reka gucika intege. Ugari iyo miryango dusenge. Nagomba ndagusabe wikonekite n'Imana, uhagarare ku ijambo rimwe gusa uba wumvise mu ijambo ryayo. Hagarara ku ijambo rimwe ugira icyo usaba Imana, ugira icyo uvugana n'Imana. Hagarara ku ijambo rimwe, hagarara ku ijambo rimwe ubwira Imana icyo ugomba. Imana irahari, Imana n'ubuhungiro, Imana n'umutabazi n'umufasha atabura guseruka. Naho abandi boguta, naho abandi boguheba, naho abandi bokwibagira, naho byoba byaboze, Imana irahari. Turiho ibisike tutememeta. Ndizera yasizeho ijuru, ndizera yasizeho izuba, ndizera yasizeho imvura, ndizera yaremye ijuru n'isi, ndizera yaduhamagaye, ndizera yakoze ibitubona, ndizera yatuguriye ikibanza, ndizera yatwubakiye, ndizera yakuremye, ndizera yakurinze abarozi, ndizera yagutabaye. Naho abandi boba bari yoyo uhora mu minzigirwa, naho abandi bohinduke yoyo ntihinduka. Yoyo iregesike duteregesi. Ndumva Imana iri hano, ndumva ubwiza bw'Imana buri hano. Iyo mvuze uko wari ukwiye kubyakira mu buryo bukomeye, ntube mu barambiwe. Unamurira amaso ku Mana, unamurira umutima ku Mana. Bwira Imana ikubabarire. Warabaye igipindayi, wararushe, wararambiwe, uri muri ba bandi. Bwira Imana ikubabarire, ariko Imana irihari kandi uyemera. Abantu bararushe, abantu barabaye ibipindayi, abantu ntibemera Imana, abantu ntibemera gukora kw'Imana, abantu ntibemera ubutabazi bw'Imana. Abantu bararushe, ariko jyewe ndayemera. Iyasizeho ijuru atankingi, iyasizeho izuba ritabagesharije, iyasizeho ukwezi rutabagesharije. Imyaka n'imyaka iraheze, izuba ryaka ntabwo araje rifise, ukwezi kuraka, inyenyeri ziraka ntabwo araje ihari. Iyo ni nyabushobozi iyaturemye ikaduha impemu atashirusire ihari. Duhemaze bikatere. Ndayemera, ndayizera. Raba igikorwa kimwe gusa mu byo yakoze. Raba igikorwa kimwe gusa mu byo yakoze. Ntube nk'abayuda, ntube nk'abafarusayo. Niba yizera irakora ibikomeye ku buzima bwawe, niba igurira umutima wawe irakora ibidasanzwe. Urashaka ko
guhagarara ku isaha. Wari ukwiye gusenga, wari ukwiye kugira icyo usaba ku Mana. Reka kumva amajwi y'abandi, senga. Uri kurasamara, waje gukora iki n'iki kibanza? Nimba waje gusenga, sengana nanje. Nimba waje gusenga Imana, sengana nanje. Nimba ucizera Imana, nimba utaba igitimbari, nimba utapfuvye, nimba utari igikuri, nimba wizera iyakuremye, wizera iyo mw'ijuru, senga usaba Imana imbabazi aho wacitse intege, aho wakoze ivyaha, aho wataye ivyizigiro, aho wihemuye, aho wasambanye, aho wanyoye inzoga, aho wataye agakiza, aho ivyo wahurukiyemo. Hindukirira Imana, iracari yo kwizigirwa, iracari yo kwizerwa, iracari abanyamasezerano, kugira ngo ubone ivyo wokora. Bwira Imana ngo mbabarira, bwira Imana data hari ivyo yokora. Rekipasi bitutekemeneka rorisiketorasi. Reka kuraba abafarisayo, reka kuraba abafarisayo, reka kwigira abigira ibitarivyo, reka kuraba bapfuye mu mitima, reka kuraba abagwishije benshi, rangamiza Imana. Reka kuraba ababaye abagwisha abandi mu rugendo, ariko rangamiza Imana. Reka kuraba hariho ababaye nka Mukaroti, Loti nawe yarasigaye inyuma. Reka kuba nka Mukaroti, bandanya arengana, bandanya. Reka kuba nka Mukaroti, bandanya arengana. Rengana wa musore we, rengana mu masengesho, rengana mu kwizera, rengana mu gusenga, rengana mu kwizigira ibikorwa byayo no gukora kwayo. Rengana rituteka risike no kwizera Mana, bizogukoza isoni, bizotunaza Mana. Ndaguhamagaye, ndagutakambiye iyi tariki, uku kwezi ritute. Ndakumva. Abantu bararushe, abantu barananiwe, abantu barazazaniwe, nabuze icyo gukora. Ariko ni wowe tunamuriye kw'amaso, ariko ni wowe mutabazi wacu. Uvuganye natwe mu ndirimbo ngo ntiducike intege, ntiturambirwe n'iminsi yo kubabazwa. Abantu bariko barababazwa, uvuze ngo ni kuvuga kandi ni gukora. Tabara ubwoko bwawe, tabara abakobwa babona ugukora kwawe, tabara abasore, tabara abapapa, tabara abamama, tabara abaje kugusenga. Urakoze Mana, kora ku bantu, tabara abantu, kiza abagwaye, hindura ibihe, kinzira aho zitari, nirura imitima irushe, guhindurira ibihe. Twunamuriye amaso kuri wowe, ni wowe mutabazi, ni wowe twizigiro. Watubwiye ngo ntaho tuzoca mu gitutu c'urupfu. Mwami Yesu ni wowe wabivuze, uravuga ko abakunamuriye amaso batazoteterwa, abakubashe nawe uzobubahisha. Twaje hano mu nzu yawe, tuje kuhahurira nawe. None gira icyo ukora, none gira icyo urema, none tugendere, dutabare, dusenyurire imisozi, kuba yerikira imbere yacu, duhindurire ibihe, duhure imitima y'abarushe. Cinzira hazigadutse, garundo basike, inzuzi zigadutse, ibibisi, abari mu bugaragwa, ubagirire neza, udutabare, uduhindurire ibihe. Mana turagushimiye, turagukengurukiye, basenga bagateterwa. Urakoze kutubabarira, urakoze kudutabara, urakoze kutwishyura, urakoze kuri
Yesu, urakoze kuri Mesiya, urakoze Mana, urakoze ko twumvise ugukora kwawe, bari kuvuga, bari gukora, cyubahiro kuri cyawe, amashimwe n'imbabazi n'ubuntu n'impundu bijyawe mu nzira. Kandi nawe we iyo Imana igukoze ko ikintu uracunga. Sintekeranya ko hari inzira yuguruye, sintekeranya ko hari imisozi isenyutse, sintekeranya ko hari ikintu wiremye, sintekeranya ko hari abantu utabaye, sintekeranya ko hari abantu beruye amarira, sintekeranya ko hari abantu ikuye mu gateterwe, sintekeranya ko hari abantu uciriye inzira, sintekeranya ko hari abantu inkogeje amarira, sintekeranya ko hari abantu bafise abafunguro bafunguwe, sintekeranya ko hari abantu barenganywa barenganiwe, sintekeranya ko hari abantu baburanwa Imana itsindanishirije, sintekeranya ko hari abantu barogwa Imana ibohowe, sintekeranya ko hari abantu ikuyeho imanza zabagira, sintekeranya ko hari abantu Imana ihaye amahoro y'umutima, sintekeranya ko hari abantu Imana ikijije indwara, sintekeranya ko hari abantu Imana iciriye inzira irihiye amadeni. Ibyo sindabitekeranya. Sintekeranya ko hari abantu Imana ihariye ibyaha byabo, sindabitekeranya. Oya, sindabitekeranya. Sintekeranya ko hari abantu Imana ihariye, kandi sintekeranya ko hari abantu Imana yongera iminsi y'ukubaho n'aya masengesho. Ababo bari gupfa, ababo bari guhura n'ingorane, ababo bari gutanga. Hari abantu yongera iminsi, hari abantu Imana yongereje iminsi. Oya, sintekeranya ko hari abantu Imana ihaye fondasiyo nshasha. Sintekeranya ko hari abantu Imana idugije ku rundi rugero. Haleluya! Ukomera amashimwe Yesu. Abatanze ishimwe Yesu abahezagire, Imana ibahezagire. Abashimira Imana, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Abona bamaze kwakira ko hari icyo Imana ikoze, Imana ibahezagire. Abona bamaze kubona bemeye, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire cyane. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Mwamaze kubona Yesu abahezagire, Imana ibahezagire cyane. Umugisha w'Imana ubane namwe. Nta kindi kintu navuga, Imana yakoze. Itangazo rya mbere, naho byari byabatuye birabaye bizima, naho byari byarase birahindutse, naho ubona umenganya bikunda ariko birakunda, naho hari umwijima ariko burakeye, naho imbere yawe hari ikinogo cy'urupfu ariko iradifurira rero. Ngaba ni nkawe bageze ndi. Haleluya! Turarangije. Abazimu bazokumena amaso, bazokumugaza, bazogutwara ibyawe, iherezo bagucucumire mu muriro n'umuryango wawe wose. Yo izoguma ari yera, ibinyabugingo n'abamarayika biguma biyihimbaza ngo urera. Ukwiye kuyubaha kuko n'inyungu yawe, ukwiye kuvumbuka ukayisenga, ukwiye kugira iginyota n'igisharara cy'ukumva iby'Imana igomba kuvugana nawe, kuko birahari iby'Imana igomba kuvugana nawe mw'iyi minsi. Yesu adufashe cyane. Ego birahari. Iyi ndwi ndizera ko Imana nawe muzoyibona. Ikigira kabiri, mwa bantu b'Imana, ku munsi wa gatatu nimukiza gusenga, mwarahebye gusenga.